Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije. Twishimiye cyane gusubira guhura namwe biciye kuri zino mbuga zacu. Nukuri murumugisha kuri twebwe kandi biratunezera kubona muriko murakurikirana ivyo tubahereza, muriko murasangiza abandi ivyo twatanze. Abantu by'umwihariko numva noshimira n'abantu muriko murakoresha TikTok muri iyi minsi. Twarababwiye ko hari ikiganiro rufatiro turiko turatanga buri munsi burindwi byuma bitagoranye, amatara, ama connection, natwebwe ngo umwanya tubure. Ku munsi wa mbere vyatevye ni saa moya kiba kigiye. Ubwo butumwa mukaca mu bugenderiyinga yose tugasubira kubaha ikindi kuwa mbere. Turabashimiye ko muriko muragikurikirana. Ni gitanguye yo tugishira ko si vya kera mugabo uravye ni urubuga rumaze kuja imbere y'izindi. Na Facebook yitwa kwihurumbiwe gose. TikTok twabonye muza muyikoresha gusumba izo zindi mbuga. Nitwaraba neza vuba tuzobasanga no kuri Instagram. Ariko ubu tubayitira bashimira kuri ico. Kaze rero kiganiro ni Go Deep, tugomba twinjire muri episode ya 28. Ubwo rero turabahaye ikaze muze dusubire twinjire mu mizi turabe ivyo Yohana yeretswe, tuvyigeko, tubizane no muri iki gihe cacu. Umutumire aracari Aime Kazimire Harerimana, niwe turi kumwe kugira ngo dusubire twinjire mu mizi. Kaze Aime. Murakoze cyane. Turamahoro, turashimira Imana. Tubanze tubashimire kubyitange muri ko muragira ubugira kandi murakoze, natwe turabashimiye. Haba ivyo biganiro tuza twishimira kuri TikTok byaba n'ibibindi. Twahava dusanga ibice byinshi kwijana arimwe muri ko murabonekana. Ubwo rero Imana ikomeze kubahezagira, ibahe no irabe ingene bigenza kugira ngo n'umwanya uboneke gusuma. Imana ishimwe. Twebwe natwe turabashumba b'imburakimazi, niko Bibiliya ivuga. Ntaco turushije abandi, n'ubuntu Imana itugiriye ikaduha uburyo bwiza kugira ngo dushobore gushikiriza ubutumwa bwiza, dushobore kuvuga irihishurwa Imana yacishije muri Yohana. Abantu benshi baribaza ngo mbega ibi bizoshika ryari, mbega ibi bintu bizobaho ryari. Hari n'abantu menga birabatera ubwoba, birabahahamura. Ariko kandi kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko nk'uko imvura na sheregi bigwa bigatosisi, niko ijambo ry'Imana ritazogenda ubusa. Ritegerezwa gushitsa ico Imana yaritumanye kikabaho. Imana ishimwe. Amen. Ibi rero hari abantu babirabira kure, ariko twarabonye ko tuza twamaze kwinjira mu ntango z'ibi bihe. Kubera ivyo Yohana yeretswe yabonye bivugwa, tuza tumaze kubishikamwe. Twarababwiye ko igihe ca Yohana nta nzige zariho zambara ivyuma bizikingira igikiriza. Ariko Yohana yarazi inzige nk'ikigwanisho gikomeye giteye mu gihugu, gisiga igihugu ari umuyonga, gitikiza ivyo kurya, gitikiza ibitewe, gitikiza ibitungwa, gitikiza ikintu cose. Aho inzige ziciye nta kintu na kimwe cahasigara, abantu basigara bicwa n'amapfa. Yohana rero inzige yabonye ntizari inzige zimeze nk'izindi nzige yari asanzwe abona. Ko yabonye inzige zifise imirizo, kandi akabona mu mirizo yazo havamwo ubumara. Ivyo rero twarabibonye ingene tubizanye ubu nk'uko muriko murabivuga. Twarabonye ingene uno musi isi yose yugarijwe n'intambara zikomeye. Turabona inzige ingene zigiranwa n'indege nyinshi z'amadrone
zishobora kuza abantu bagatera igihugu n'amadrone arenga 100. Turiko turabona aho indege ziza zimeze nk'inzige nk'uko Yohana yazibonye, kandi zikaba zifise amakano ashobora gukorora amabombe asesereza abantu, asambura ibintu abantu bubatse. Aha rero turi mu ntango, birivuga ngo intango y'ukuramukwa. Imana ishimwe. Amin. None rero twagomba dusenga Imana tubandanye n'iki gice c'icenda, duhereye ku murongo wa 14 w'iki gitabo aho twari tugejeje, duce tubandanye. Nivyo nico gikurikira, ariko kandi nabwira abantu kwigisha, turiko twigisha iki gitabo biciye ku rubuga gutya tuza tubikora, ariko kandi namba ntavuze urusaku umugani w'abandi. Izi nyigisho canke se n'izindi nyigisho, reka mvuge umutwe w'ijambo utandukanye canke twitize ijambo teme, umenga umuntu aguhaye teme kuyigisha ntibikugora gose. Kwigisha nico gituma abantu bose bariga, ariko ntibabe abigisha. Nibaza ko kwigisha ni ingabire imwe mu ngabire z'Imana itanga. Iyo rero wagize umugisha Imana ikaguha ingabire yo kwigisha, urashobora kugerageza kuko uba urongowe n'Imana. Rero sino bivuga nkuko mubivuga, kuko nanje mba mbona hari handi ntarashika, mba ngomba kwiga kugira ngo shobore kubandanya, shobore kwigisha ivyo nanje ntahura. Ako ndakavuze kugira ngo abantu badukurikirane mu byo baza bategura, uzokumva umenga umutima uramurungitse kugira ngo aguhamagare mu bafashe kwigisha kuri teme runaka canke se kuri iki gitabo tuza dusigura, ntibaze bitinye kubera mpora mbona umenga n'ahandi uragenda. Murakoze cyane, iyo ni appreciation. Ego, dusenga Imana rero twinjira mu gusenga Imana kuko byose tubishobozwa n'uduha inkomezi. Ego cyane. Dusenge. Mana turagushimiye, ngene uri Imana nziza yo kwizigirwa, haba mu bihe vyiza haba mu bihe bigoye, wewe ugumuri Imana, natwe turabana bawe, kandi ijambo ryawe rivuga ngo harahiriwe abaguhungirako. Tuje kuri wowe Mana kugira ngo utubere ubuhungiro kandi utubere umutabazi no muri bihe bigoye isi iri kurinjiramwo, abaguhungirako nibo bazoba amahoro. Turagushimiye n'ubu kuduhagarariye, kuhagarariye ijambo ryawe muri byose, kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ubuheruka twarangirije ku murongo wa 13 w'iki gice c'icenda, aho twabonye umumarayika wa 6 igihe yavuza inzamu. Yohana avuga ngo numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro c'izahabu kiri imbere y'Imana. Twarabonye rero ko iki gicaniro ni ca kindi nyene ariho hava amasengesho y'aberaduga, nkuko twabibonye muri iki gitabo c'ivyashiro Yohana igice ca 6 umurongo w'9 kugera ku murongo w'10. Ku murongo wa 14 tutarabandanya, twagomba duce tubandanya n'umurongo wa 14. Tushishikara kubona urubanza Imana yariko iracira isi. Ngaha tubonamwo abamarayika bari babohewe ku ruzi Efurate, ingene barekuwe. Nagira ndakubwire ikintu kimwe, ndakwibutsa ikintu kimwe, yuko uravye intambara ziriko ziraba mw'isi, na cane cane intambara iri hagati ya Israeli n'umugwi wa Hamas.
burya iri jambo hamasi, hamasi umuntu yokumva umenga n'umugwi nk'iyindi migwi isanzwe, ariko ngaha dusangaho amasezerano abiri ariko aragwana. Usomye mu gitabo c'ikirundi Bibiliya yera Itanguriro 6:12 havuga ngo ingene isi yari yononekaye mu gihe cyo kuri Nowa. Isi yariyo Imana yaravye ibona isi yarononekaye. Usomye mu Gifaransa canke mu Congereza havuga ko isi yarimwo violence, violence. Ubirondeye mu gitabo c'Igiheburayo bivuga ko isi yarimwo Hamas. Iyo rero twumvise iri jambo Hamas, kumva violence, wumvamwo ijambo violence, ni groupe de violents. N'abantu barahiye baravuga bati Isirayeli ntigomba kubaho, kuko isezerano ryabo bakomoka kuri Ishimayeli. Murazi ko Abisilamu batubwira ko bemera ibitabo 5 vya Mose. Mugabo nagira ndakubwire ko ivyo bitabo ari kugira ngo bashobore kurongene bashikira abantu bagomba, atari ukuri. Ntabwo bavyemera. Igituma batavyemera, twebwe twemera ko igihe Imana yahamagara Aburahamu ikamusaba gutanga umwana wayo w'ikinege ngo amutange kw'ikimazi, twemera ko Imana yamusabye gutanga Isaka. Mugabo abamizirima baca bavuga yuko Imana yamusabye gutanga Ishimayeli. Baramaze kudeviya, baramaze guhindura ico ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu nashobora kugira ngo iki ndacemera, yarahinduye, yaramaze gukata akavamwo. Aya masezerano abiri ragwana igihe Sara yirukana Hagari akamwirukana n'umwana wiwe Ishimayeli. Bibiliya ivuga yuko umwana hageze igihe agomba kumurabirako n'inyota, ngo aramujana muryamika ahantu ngo kugira ngo uwo mwana basi acikane atabona. Murazi umuvyeyi ngene bimeze. Mugabo Imana iraza imuha isezerano, iramuha isezerano. Mu masezerano rero Imana yahaye Ishimayeli nuko azokwama aguga atera ibitugu bene wabo, azokwama baseka. Nimba rero Isirayeli n'Abarabu bariko baragwana, n'amasezerano agwana, ni isezerano Imana yavuze ko azokwama amuguga, azokwama musita, azokwama mutera ibitugu. Bene wabo ntibazomuronkana amahoro. Nico gituma bitwa abahamasi. Nico gituma nuno musi abahamasi babandanya. Iyo rero turiko turabona ibi, nuko Isirayeli ari igihugu gifise isezerano ry'Imana. Imana ishimwe. No musi rero hari ibihugu kw'isi vyifuza ko Isirayeli yova mbere kw'ikarata y'isi, ariko ntibazobishobora, kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ubisomye muri Ezekiyeli igice ca 39. Uravye Abarabu barashika hafi muri yaridi kw'isi, ariko Abisirayeli bari muri Isirayeli ibiharuro bivuga ko ari miliyoni nk'umunani. Mugabo ufasha abandi bari muri diaspora mu bindi bihugu bateranya, ushobora gusanga bangana nk'imiliyoni 14. Mugabo ariko baragwana n'umuri yaridi. Ivyo niwabisoma muri iki gice maze kubabwira ca Ezekiyeli muzobibona. Uro tugomba tubandanye n'umurongo wa 14. Havuga ngo
ribarira umumarayika wa gatandatu afise inzamba riti bohora abamarayika bane babohwe ku ruzi runini Efurate. Bohora abamarayika bane babohwe ku ruzi Efurate. Abamarayika si abamarayika bejejwe, ahubwo n'abamarayika bakorowe baca babohwa n'Imana hajya ku ruzi rwa Efurate. Bibiliya iratubwira imigwi imwe y'abamarayika bakorowe baca barafungwa. Ubisomye mu cete Petero yanditse ca kabiri n'umurongo wa 4, ivyashiro Yohana 9:11. Uruzi rwa Efurate rwari uruzi rwari rugize urubibe hagati ya Isirayeli n'abansi bayo nk'uko tubibona mu Itanguriro 15:18. Umurongo wa 15, abo bamarayika bane bari biteguriwe. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo iyo saha n'uwo musi n'uko kwezi n'uwo mwaka babohoregwa kwica ikigira gatatu c'abantu. Twarabonye ko igituma batishe isi yose bafise abantu kanaka, ibiharuro kanaka. Twarabonye ko nibi vyerekana ko no muri ibi bihe bigoye, no muri ibi bihe bibi, Imana izoguma ari Imana kandi igashishikara kuza itabara. Bari biteguriwe iyo saha n'uwo musi n'uko kwezi n'uwo mwaka. Iri ryungane riratomora neza yuko abamarayika b'abagwanizi bafise mu maboko yabo inkomezi zidasanzwe zo kurandura, kandi bakabikora mu mwanya ubugenewe utegekanijwe mu kirangamisi c'Imana. Ibi kandi birongera bigatomora kwizoba vyose muri iki gihe c'amagume biri musi y'ubushobozi bw'Imana. Kwica ikigira gatatu c'abantu, icifuzo c'ubugizi bwa nabi bwabo nuko bokwica ica gatatu c'abantu bari kw'isi. Inzamba ya gatanu yazanye gutotezwa, inzamba ya gatandatu yo izanye urupfu rw'agahomerabunwa. Umurongo wa 16 avuga ngo igitigiri c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 200,000, ibihumbi amajana 200,000. Igitigiri cabo carumviswe. Ibihumbi reka tubibone ngaha musi. Igitigiri c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 200,000. Niko umurongo wanditse. 200,000. Tugomba tubirabe. 200,000. Isinzi n'isinzi ry'ingabo z'abadayimoni 1,200,000 barungitswe nabo bamarayika bane b'abagwanizi. Iyo rero tubona ibi nk'uko twavuze ko tubikwega tukavyegereza, aba bari biteguriye intambara yitwa Gogi na Magogi. Iyo rero tuvuga ibi vya Gogi na Magogi, nukuvuga igice kimwe kiri aha muri bihugu vy'Abarabu za Iran, hakaba n'iki gice c'Abashinwa harimwo n'Uburusiya. Bazotanga ingabo, kandi zingabo zizoza zijabuke Efurate zije gutera iki gihugu ca Isirayeli, baje kugwana n'irihanga ry'Imana. Efurate n'uruzi runini ata muntu yoshobora kurujabuka n'amaguru. Ariko ubushakashatsi uno musi burerekana ko Efurate rumaze gukama ku rugero rwo hejuru, ku buryo ic'Imana yavuze ko ruzokama izi ngabo zikarujabuka n'amaguru zije gutera iki gihugu, hanyuma zigaca zihwana n'uburake bw'Imana, aho bazokwicwa izi ngabo. Bibiliya ivuga yuko ico gihe Imana izokorera umunsi mukuru ibisiga.
ikabihamagara ati nimuze mutororokane, muze murye inyama z'abami, murye inyama z'abakuru, inyama z'abajenerale. Imana izogirira umunsi mukuru ibisiga, kandi aba bazokwicwa bahambwe mu kiyaya bataziriye ikiyaya ca Magoge. Bibiliya ivuga yuko bazomara amezi 7 bariko bahamba abazoba biciwe muri iyi ntambara. Umurongo wa 17, kandi nerekwa ntya amafarasi n'abiri bayicayeko, bari bambaye ivyuma, bikingira igikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Bari bambaye vyumvikana ko ari ukwambara ahari abagendesha ayo mafarasi. Ibikingira igikiriza vyasa n'umuriro, agafyiri canke kimwe igitegwa c'amababi kigira ibara ry'ubururu n'igirabura, canke umwotsi ufise amabara nk'amabuye, n'umwotsi usa n'urubeya rw'ubururu. Imitwe y'ayo mafarasi yari nk'iy'intambwe. Aya mafarasi ntiyari asanzwe, yari afise imitwe y'intambwe, bishaka kwerekana uburakari bwazo, nk'uko tubibona mu cete Petero yandikiye ishengero ca mbere 5:8. Aya mafarasi turamaze kuvuga ko agereranywa n'ibi bintu turiko turabona, aya mablende turiko turabona, aya madrone turiko turabona, n'ibigwanisho vya rutura biriko birasohoka. Mu kanwa kayo havamwo umuriro n'umwotsi w'amazuku. N'ubu iki nigisubiriye kugaruka c'umuriro, umwotsi n'amazuku vy'ikuzimu, nk'uko tubona mu Vyashurana 19 n'umurongo wa 20. Ibi vyereka uburyo izo ngabo z'abadayimoni 1,200,000 zimeze. Ku murongo wa 18, ikigira gatatu c'abantu cicwa n'ivyo vyago uko ari bitatu, umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo. Ikigira gatatu c'abantu cicwa n'ivyo vyago. Ica gatatu c'abantu bose bari kw'isi kizorigatwa n'inkoho z'aya mafarasi mu gihe c'iyo ntambara yo kurandura izoba kw'isi yose muri iki gihe c'amagume. Ubwa mbere, ica kane c'abantu bari kw'isi baramaze kwicwa imbere y'ibi, nk'uko tubona mu Vyashurana 6 n'umurongo w'8. None n'ubu ikindi gice kirenga c'abantu baba kw'isi kirishwe. Umurongo wa 19 havuga ngo, nk'uko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe, kandi niyo ajyanisha. Kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, ubushobozi bwo gusangangura buva mu muriro, mu mwotsi no mu mazuku, bikurikirana biva mu minwe y'amafarasi no mu mirizo yayo. Kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo rero imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe, kandi niyo ajyanisha. Inzoka ngaha iravugwa cyane, ikoreshwa nk'ikimenyetso cerekana Satani canke ikindi cyose gifitanye isano n'umugwanizi. Izo ngabo z'isinzi ziri musi y'itunganywa rya Satani, bafise ubukuba, ubwenge, n'ingabo z'abadayimoni bazokwica ica gatatu c'ababa kw'isi. Umurongo wa 20, abantu barokotse batishwe n'ivyo vyago ntibihana,
ibyakozwe n'intoke zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana vy'izahabu n'ivy'ifeza n'ivy'imiringa n'ivy'amabuye n'ivy'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda. Abantu barokotse batishwe n'ivyo vyago, aba bavugwa hano n'abazoshobora kunanamba mu vyago bizoba biriko biraba kw'isi nk'intambara, ikigoyi, c'inzara n'ibindi, ntibihana. Uyu n'umurongo uteye igomwe uri mu gitabo c'ivyahishuwe. Nawe ariko haraba ibikomeye ntibava kwizima ngo bahindukire bave mu bunyantege nke bwabo. Ibi bintu biteye ubwoba kuko naho turiko turavuga n'ubibi abantu baravyumva mugabo kuko ari ico Imana yavuze kugira ngo bize bibashike baze bahanwe n'urubanza. N'ubu baravyumva ariko ntibashobora guhinduka. No muri iki gihe c'amagume bazoba bibona bagira ubwoba ariko ntibizobatera guhinduka ngo bihane. Ivyakozwe n'intoke zabo. Uyu murongo urerekana ubuzima bw'uko bari babayeho, ivyo bari bamugoreye, ivyo bari bamugoreyemwo birerekanwa hano kugira ngo intege nke z'umwana w'umuntu muri ico gihe c'amagume zigaragare. Ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana. Ica mbere kivugwa mu vyo bari bamugoreye cari gusenga ibigirwamana n'abadayimoni. Ntibasenga Imana y'ukuri, Imana nzima, ariko basenga Imana biremeye bo ubwabo. Umurongo wa 21 niwo turangiriza ko iki gice c'icenda. Havuga ngo kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ubushakanyi canke ubusuma. Kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo. Bazoba abantu b'inkozi z'ibibi batigera bitaho ubuzima bwa kiremwa muntu. Nta muntu n'umwe bazoba babaye. Ico gihe umuntu wese azobabaye ivyiwe nk'uko n'ubu tumaze kubibona biriko biramara gushika. Canke uburozi. Ijambo uburozi mu Kigiriki ni pharmakia kandi risobanura ugukoresha imiti, ibiyayurabwenge n'uguhunika kw'amangetengete. Ijambo dufise ryitwa ifarumasi riva hanyene. Abantu bazijukira kuba mu bucuruzi bw'imiti. Nagira mvuge ko niki ari kimenyetso kidasanzwe. Nimba mubona abantu bijukiye cane imiti, baza bagira abantu bati turafise imiti ivura ingwara zose. Niki ni kimenyetso kimwe mu bimenyetso Imana yabwiye Yohana ko bizoshika muri iki gihe kugira ngo abantu bose bashobore kubitahura. Canke ubushakanyi. Iri jambo ubushakanyi mu Kigiriki ni pornees, ugusiganwa mu bushakanyi butemewe. Ukwezwa kw'imigenderanire hagati y'abubakanye kuzoba ukw'intaco, kuzoba ukutahari. Kubera ko iyo tubona urugo tukabona umugore n'umugabo ni kimenyetso c'umukwe n'umugeni. Umugabo asigura umutwe nk'uko aba ari umutwe w'urugo, niko Yesu nawe ari umutwe w'ishengero. Natwe tuzoba turabageni. Muri iki gihe rero ibintu vy'ubugeni mu bisanzwe ubukwe bugomba kuba ubwera. Kandi birivuga ngo umubano w'abubakanye wubahwe n'abantu bose. Ariko muri iki gihe bigomba gutituka. Nico gituma ivyo kubakana kwera bitagikenewe ku bantu benshi. Baca bavuga bati abantu bakeneye umwidegemvyo, abagore babane n'abagore ukwabo, abagabo birongorana n'abandi bagabo, bibereho uko nk'ibikoko, bahindure ico Imana yavuze kuko n'ibikoko ntibibaho uko. Aha rero
niki ni ikimenyetso gikomeye cerekana ivy'Imana yavuze kugira ngo umuntu wese ashobora kuvyumva akabitahura aronka umwanya wo gufata ingingo yihane. Canke ubusuma, ijambo ubusuma mu Kigiriki ni kyope. Ubwizigirwa kizosigara ari ikintu co muri kahise kitakibaho. Umuntu uzoba umwizigiye ko ari umuntu wawe wo hafi, umuha ibintu vyawe aba ari waca kwiba akugirire nabi. Ikijanye n'utuntu twa muntu nikizoba kicitabwaho. Naha turangirije inyigisho z'uyu munsi. Murumva ko ibihe turiko turinjiramwo ni ibihe bigoye, ariko umunyabwenge nuhunga, agahunga kugira azocika ibi, agahungira muri Yesu. Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Neema Gospel TV, turabashimiye ko mwadukurikiranye. Ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Twama tubasaba ko ushimye inyigisho ayisangiza abandi. Ikindi naco nababwiye, umwigisha wacu n'ahandi ahamagawe arita, ntimuzokwitinye kumuhamagara mwateguye inyigisho, kuko murumva ko ari umwigisha. Reka mvuge kakajambo k'ikirundi ngo yabunyoye. Umwami Imana abahezagire, mugire ibihe vyiza.